umuririmbyi Sarbi abikishije ku mbuga ziwe yarayashinze ibiciro ntabanduka mu gihe umuntu azoba mukeneye kugira ashobore kuja guteramisha abantu mu giteramo azoba yateguye atumiyemwo umunyamahanga. Aho yashoboye kwandika avuga ati itangazo ritarabwa umwe ahubwo riraba kominote hamwe nabo dusangiye umwuga. Gerageza tange ibimazi ku Burundi. Aho yashoboye kuca yandika munsi avuga ati bivanye no kudatahura agaciro k'abaririmbyi b'abarundi bikorwa n'abarundi bategura ibiteramo, nahisemo yuko igiteramo kitazompa 10 miliyo y'amafaranga y'amarundi, igiteramo kitazompa 10 miliyo y'amafaranga y'amarundi ntazosubira kandi kiretse ndaciteguriye canke igihuza abaririmbyi b'abarundi gusa. N'umurundi Sarbi rero yashoboye gufata iyo decision, aho ubona neza inyuma yo gufata iyo decision abantu benshi bashoboye kuyishigikira, harimo abamenyesha makuru n'abaririmbyi bagiye batandukanye, na cyane babikishije mu mapage y'abagiye atandukanye, aho bagiye barasupporting ico kintu bavuga ati stand up for music, Burundian music, stand up abafana, stand up abamenyesha makuru, stand up aba DJs, duhagurukira umuziki w'u Burundi. Wowe nkawe umufana usanzwe ukwirikirana n'urubuga rwacu rwa Sten TV Worldwide, ubona iyo ngingo koko ya Sarbi yo bariyo hoba hageze ko ashobora gufata iyo ngingo canke ivyo bimeze? Siga commentaire yawe hano hepfo y'ukuntu ushobora kubutahura kino kintu.